Yesu ashimwe. Haleluya. Mwagumije imitima. Imitima iragumye. Iri mu gitereko. Mumeze neza. Okay. Reka tubandanye rero. Iyo muba mutagumije imitima twari guca tubanza gusubira kuri iyo jambo tugumye imitima. Haleluya. Hari igihe gishika imiyaga ikaza, inkumbi y'umuyaga ikaza, abantu bakaboroga, abandi bakarira bagatabaza. Amen. Ariko Yesu ahari avuga ati, wa nyanja we, wa muyaga we, tuza. Yesu ashimwe cyane. Tuza. Reka nkubwire, ntiyaturishije abantu bariko baravuga, yaturishije inyanja. Ntiyavuze ngo mwebwe muri ko muravuga ivyo ceceka, yavuze ati wa muyaga we, wa nyanja we, gira gute? Ikibazo cari mu buryo bubiri. Icambere cari kubatizera yuko imiyaga n'intuze n'ama waves abaho kandi biza bibereyeho kugira iki, kubaho nyene kugira ngo bigire ico bigeza kimana yabiteguriye kera, kuva kera hose. Abatari babizi ico cari kibazo kuri bo. Ca kabiri nuko vyaje mu gihe bari bafise intumbero yo kugera hakurya. Ikintu cyose kiza kubuza umugambi wo kugera kurundi kuri purpose, ico kiba cyaje ari nk'icago. Amen. Ikintu cyose gituma utizera yuko umuyaga n'ibibazo bibaho, naco n'ikindi kibazo. Yesu rero kugira agufashe kuko agukunda, adakunda biriya bibazo, akunda wewe, yavuze ngo wanyanja we, wa muyaga bigira gute? Bimaze gutuza abigishwa cavuga ati kumbe vyari ibi. N'imiyaga irumva. N'inyanja zifise amatwi zirumva. Reka ndakubwira, ico kibazo kirumva, ivyo bibazo byose biriko biraza birumva, kandi umwami abiturisha ari hano mu izina rya Yesu Kristo. Dufise intsinzi twatsinze tutaragwana. Twavukiye mu ntsinzi, tugendera mu ntsinzi, tuzobaho mu ntsinzi, tuzopfira no mu ntsinzi, tuzukire mu ntsinzi. Amen. Uwo n'umugabane w'abana bisezerano. Uwo n'umugabane w'abakristo. Uwo n'umugabane w'abizera. Rero iyo byashitse bikagenda uko nyene vyagenze, byabitwereka ko turi abantu b'inyama n'amaraso. Ntuku ku mutima rero tekana. Umwami wavyo arahari, abasha kubitekanisha. Kandi ashima Imana yuko hano uyu mwanya hari abantu bariko baravuga ngo kumbe vyari ibi. Ngo vyari byoroshe gutya. Tibwa bundi navyo nuku nivyo. Hari abantu bakiriko baribaza ko nivyo, nagambwira nivyo nuko nyene bimeze. Kubera ko umwami wacu arahari. Amen. Pasi Imana guhezagire cyane kubwijambo usangije. Nagomba ngo twiruke mu ijambo ry'Imana cyane muri Nehemiya. Abakozi b'Imana bari hari ku buhinga bw'ivyuma badufashe badushirire ku ijambo, shirireho inyigisho z'uyu munsi. Turaza gusoma ibitari bike. Sinkunda gusoma amajambo menshi, ariko uyu munsi tagiye kuyasoma. Mwihangane. Umukozi w'Imana Meshe Kazungu udusomere Nehemiya igice cyaho ca mbere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Uco usimba igice ca kabiri usome umurongo w'9 kugeza ku wa 16 ubanze ugarukire ngaho. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nehemiya igice ca mbere, umutwe w'amajambo uravuga ngo Nehemiya yumva inkuru z'ivyago byateye
i Yerusalemu. Amajambo ya Nehemiya mwene Hakaliya. Mu kwezi kwa Kisilevu mu mwaka ugira 20, nari nsanzwe ndi ku murwa Ishushani. Maze Hanani umwe wo muri bene wacu araza azananye n'abantu bamwe bavuye i Buyuda. Babaza inkuru z'amasigarira y'Abayuda abari barasigaye batajanywe ari nyagano, mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira batabari barasigaye muri ico gihugu batajanywe ari nyagano, bari n'amarushwa menshi n'ibiteterwa, kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Ngeze kuri 5. Ego. Isengesho rya Nehemiya. Nuko maze kumva izo nkuru nca nicara ngaho ndarira, mara imisi mbabaye nisonzesha, nsengera imbere y'Imana nyene ijuru. Ndavuga nti ndakwinginze ewe Uhoraho, Mana nyene ijuru, Mana nkuru uteye ubwoba, ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ivyageze vyawe. Imana ishimwe. Amen. Cyaca kabiri. Kuva ku murongo w'icenda. Mutwe amajambo avuga Nehemiya aja kuraba inzitiro zasenyutse. Maze ngenda njanye n'abagabisha b'ingabo bo n'abagendera ku mafarasi umwami yampaye. Nshikira ivyegera vyiwe byo hakurya y'uruzi, mbahereza ivyete umwami yandongekanye. Buno Sanibarati umuhoroni bo na Tobiya umwamoni w'umugurano bavyumvise bibamerera nabi cyane yuko haje umuntu ababaye Abisirayeli. Nuko nshitsi Yerusalemu mara y'imisi 3. Ndaheza mpenga mwijoro mvyukana n'abantu bake, kandi sinagize umuntu numwe mbwira ivyo Imana yashize mu mutima wanje ngo ndabikorere Yerusalemu, kandi nta mafarasi twajanye atari yo ngenderako. Nuko iryo joro nca mw'irembo rija kumwonga, nkomeza inzira y'isoko y'ikiyoka, nshika no kw'irembo bacishamwe umwavu, ngenda nitegereza inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu ukuntu zasenyutse n'amarembo yaho ingene yahiye. Maze nkomeza inzira nshika kw'irembo rija kw'iriba, nshika no ku kidengeri c'umwami, ariko ntihaboneka inzira ifarasi nagenderako icamwo. Nuko iryo joro nyene nsubira kudugana akagezi, nkomeza kugenda nitegereza inzitiro, ndaheza ndakevya nsubira guca muri rya rembo rija kumwonga, nuko ndataha. Ndabandanya. Igereze ngaho. Wageze ku 16. 15 kanso 16. Yes. Ariko abakuru ntibari bazi iyo nagiye canke ico nakoze, kandi ntaco nari bwa barire Abayuda arabahereza canke abanyacubahiro canke abakuru canke abandi bose bazokorana nanje ico gikorwa. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Imana guhezagire cyane umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amajambo dusomye ni menshi, ariko n'amajambo meza tugiye kuganira ko kuri uyu mwanya tugezemo. Tugiye kuganira ku ijambo nahaye umutwe w'ijambo, umutwe uvuga ngo ubaka uruzitiro rw'amabuye. Ubaka uruzitiro rw'amabuye. Ubaka uruzitiro rw'amabuye. Ubaka uruzitiro rw'amabuye. Uruzitiro mu gihe cya kera, tureke ibi by'ubu turi ngaha muri Amerika, cyari ikintu gifise agaciro cyane ku gihugu canke kuri site iyo ari yo yose, ville iyo ari yo yose abantu barimo. Uruzitiro nta site nimwe iriho mu zari zifise agaciro muri ico gihe zitagira uruzitiro. Kandi uko muri site kanaka cyangwa mu gihugu habaho ibintu bikomeye muri ico gihugu, ubutunzi bukomeye, niko uruzitiro
bashiraho rwabarungana uruzitiro rwose rwanganya agaciro n'akamaro canke n'ubutunzi buri mu gihugu kanaka uruzitiro rwose rwanganya agaciro n'ubutunzi buri mu gihugu kanaka iyo igihugu caba gikenye cyane nta ruzitiro caba citayeho kuko ntawe uzoja gutwara ivyico gihugu ko ntaco igihugu kirakenye ntaco gifise ariko igihe cyose igihugu caba gifise ubutunzi bukomeye bubaka uruzitiro rukomeye nago cyane Imana ihamagara ivuga ngo nzohamagara umusavyi wanje Kuro kugira ngo aze kunkorera igikorwa avuga kuri Babiloni Kuro ntiyari umwami w'i Babuloni ariko yari umwe mu bantu bo mu Baperesi Abaperesi nabo twokwita uwo munsi Iran y'uwo munsi ico gihe Imana iravuga ngo nzohamagara umusavyi wanje Kuro aze kugira ngo ankurire ubwoko bwanje muri Babiloni aho nabahungishirije muribuka amajambo Danieli yabwiwe babwiye bajanga n'inyagano imyaka 70 Yeremiya yavuze umukozi w'Imana arabitubwiye ku munsi wa gatanu bazomara imyaka 70 imyaka 70 iheze Danieli agasenga ryasengesho rivuga ngo wibuke ko wari waratubwiye yuko inyuma y'imyaka 70 uzodusubiza iwacu ico gihe Imana yahamagaye umugabo witwa Kuro kugira ngo aze gukurikiza iyo assignment y'iki Imana yari yaravuze ingene byari kugenda rero cyari ikintu kidasanzwe nticyari gushoboka kuko Babiloni uko yari yubatse yari yarubakitse cyane ku rwego rwaho kubwuko yari ikomeye niyo yari empire y'isi yose nta muntu n'umwe ku isi yari gushobora kwitera ngo ayimene agere indani uruzitiro rwa Babiloni rwari imetero 11 mu bwaguke imetero 8 uduga hejuru no ikilometero mbega amayadi 80 yadi 80 ni sinzi ingene zo zingana ariko zari yadi 80 uduga now nkaho twofata kari nk'imetero nka 30 canke 40 uduga hejuru mu kirere nukuvuga ngo uko cyari cyubatse cyari ikintu kinini cyane abashibamye baja hejuru barinda igihugu canke Babiloni bari hejuru batabotambuka ko twotambuka ngaho kubera ukuntu cyari kinini ubwo ruzitiro ubunini bwago bwerekana yuko Babiloni ata gihugu na kimwe kwisi gishobora kuyitera ngo kiyitsinde hanyuma hakaba ikindi kintu bita gate kuko uruzitiro rwose rugira inzugi amageti yabo kuri gate cyari ikintu kinini cyane kidashobora kumenwa n'ikintu na kimwe babikora mu byuma baba bakoramwe amantuze y'amakofre for y'uwo munsi udashobora gupfa kukimena nukuvuga iki gate yari ikomeye cyane ku rwego rwaho ata muntu yashobora kuyimena bakongera kwiki ibyo bita ibihindizo nukuvuga ngo imyugariro murazi ke abatunze inka hariho ukuntu ku rugo basobanya imyugariro habaho ibiti bacomeka mu ntuze mu miryango kugira ngo bigumye imyugariro ngo rero haba ivyo biti bacomeka mu ntuze muri gate Babiloni hoho babigira ivyo bita byari bihindizo byari ivyuma iyo dusoma rero muri Bibiliya ivuga ngo nzovunagura ibihindizo vy'ivyuma Imana yari kiravuga vya vyuma batambika mu miryango kugira ngo nuwo kwihenda afise brende akaza gasunika vya bihindizo vy'ivyuma ntibize biveho na gatoya Imana iravuga ngo nzovunagura nzomenagura ibihindizo vy'ivyuma ariko aravuga kuko Imana izoza gukiza abantu bayo iciye mu buryo bukomeye cyane kugira ngo Babiloni yigize yuko idashoboka gutegwa nginatsindwe ibihinyuze Yesu ashimwe cyane Musuri izina Imana intambara yayo ntugire iragorana cyane Sirasi ariko arava Kuro niwe yitwa Cyrus Kuro ariko araza gutera Babiloni uwo munsi bari gutera batabizi bose bari nkuko bisanzwe bari ku ruzitiro bararira nkuko bisanzwe ariko uwo munsi
bibagiye kugara amazi yaca hirya y'uruzitiro. Hanyuma uwo munsi bari bafata kugara n'imyugariro, uwo munsi baribagira imyugariro, amazi aca muntu ze mu ruhome, aciye mu ruhome rw'ikintu ze rw'uruzitiro, amazi aca mu ruhome rw'uruzitiro, uruzitiro rurashonga, rumaze gushonga rugwa hasi. Ingabo za Kuro zinjira Babiloni nkaho ziriko zirinjira ahantu hasanzwe. Muri ico gihe bafata igihugu, babirika ubwami bwa Nebukadineza. Yesu ashimwe cyane. Uko niko Imana yahejeje ubwami bwa Babiloni, haca haza ubwami bw'Abamede n'Abaperesi. Nashaka gusigura iki? Agaciro k'uruzitiro kangana ni ubushobozi bw'igihugu canke ubushobozi bw'ico kintu kiriho kirarindwa. Uruzitiro ni iki? Ni protection ku buzima bw'umuntu cyangwa ku buzima bw'igihugu. Uyu munsi gituma dafise inzitiro nuko dufise polisi yo ngaha ishika muri 2-3 minutes in minute ishobora ko yanagushikiriye. Ni kubera iki? Babo ni iyo protection iri hafi cyane ku buryo bwaho ivyo bintu byo kwibaza ngo umutekano wawe nimeze neza, ngo uboko uruzitiro ngo ntagire umuntu abone ibiri ko birakorerwa mu nzu yawe, ivyo ntibavyitayeho muri kino gihugu. Ariko arahandi uruzitiro naho nyene bagerageza kubaka cyane kuko babirekuriwe n'amategeko bakoreramo. Icyo nshatse kuvuga niki? Umukozi w'Imana Nehemiya, Imana imuhagurukije kuza gukiza Yerusalemu. Ikintu cya mbere yabwiwe cyagaragaye kikamubuza amahoro cyari ikintu kivuga ku ruzitiro. Baramubwiye ngo Abayuda bari barasigaye n'abasubiye inyuma, kuko muri iyi periode bariko barasubira inyuma. Hari imici itatu, bagiye mu mici itatu. Umuce wa mbere waragiye kugira ngo uze gutegura ingene bubaka site Yerusalemu yari yarasenyutse. Site hamwe n'ingoro birubakwa. Byubatswe nande? Ingoro yubatswe na Ezira. Ezira atanguye kubaka, Imana ishira umutwaro muri Nehemiya kugira ngo Nehemiya rero nawe aze gukora igikorwa cyo kuproteja abo bantu bose uko ari batatu. Yaba Zerubabeli yubatse site, muribuka muri Bibiliya Zekariya avuga ngo sukwibw'imbaraga sikububasha ariko ni kubwuhoraho, ni kubwankemu wanje. Yari karabwira ngo Zerubabeli ntutinye, nubwo uri guverineri ukabona yuko utazoshobora kubaka iyi site, ni jewe nagushizeho kugira ngo iyi site uyubake. Rero ntugire ikibazo cy'amafaranga yazova, imbaraga z'Imana zizokubaka uyu mugwa, zizokubaka iyi ville. Ezira ugomba gushiraho temple kugira ngo abantu banje n'abagarukana ntibazosubire gukora amakosa nkayo bakoze. Ayo makosa akugweho mu gihe wewe Ezira wahestoye ikibanza c'Imana iby'Isirayeli. Hanyuma ntabwo bigarukiye ngaho. Ikintu cya gatatu cyakozwe kwari guhagurutsa Nehemiya kuza kubaka uruzitiro. Icyo Nehemiya yakoze gikomeye n'uruzitiro. Temple yari imeze neza avuga ngo ingoro, ngo ubwiza bw'ingoro ya kabiri buzosumba ubwiza bw'ingoro ya mbere. Ingoro ya Salomo niyo yari ingoro ya mbere, yari ikomeye cyane, irimo nk'amagold, irimo ibintu byose. Ariko Imana imaze kuzana ingoro ya kabiri, Bibiri ivuga ngo ubwiza bw'ingoro ya kabiri bwasumbye ubwiza bw'ingoro ya mbere. Now muri ubwo bwiza bw'ingoro ya kabiri nubwo byose byari bimeze neza, ariko Imana iravuga ngo nta protection bifise, harakeneye uruzitiro. Imana yagurutse umugabo witwa Nehemiya atakindi kimuzanye kiretse kubaka uruzitiro rwonyene. Iyo niyo nkuru tugiye kuganira ku uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Amaze kumva ayo majambo ngo arababara, ararira. Amaze kurira agahinda karamwica, aribaza ati ese kubera iki ibi bintu bimeze gutya? Kubera ko uruzitiro rwasenyutse hakaba n'umuntu numwe yoshobora kugubaka? Mwabagabo mwe mwashoboye kubaka ville, mushobora kubaka temple, kuki mudashobora kubona yuko uruzitiro rudahari? Kubera iki mudashobora kubona yuko mutari protege? Imana ihagurutsa Nehemiya kugira ngo agende kubaka uruzitiro. Uruzitiro rudahari, ivyo mwubatse byose
ingoro mwubatse izosambuka, ubutunzi buri muri iyo ngoro bazoza babwibe. Igihe Nebukadineza yaje gutwara ibiri mu ngoro ya mbere, ngo yabanje gutwara abagabo bakomeye, imbere yuko atwara abagabo bakomeye babanje kubanza kwinjira bakuramwo gold zose, ibintu by'agaciro byose barabinyaga, babona gutwara kuja mu gutwara abandi bantu. Imana iravuga ngo ibyabaye ubwa mbere birashoboka niyo mutashiraho uruzitiro, niyo mutuba ku ruzitiro ibyabaye ubwa mbere bizoba. Haleluya. Iyo negligence Imana yibonye yihagurukiriza umugabo yitwa Nehemiya, asiga ivy'ubwami. Yari ba muri pare, yari ameze neza, nta kibazo yari afise, ivyo byari byitwa ko byatunganye, wibera muri pare y'umwami atwara isi yose. Artaxerxes, uwo mwami w'ico gihugu wanuze w'Abamedi n'Abaperesi, yari umuntu akomeye cyane, yatwara ibihugu birenga 127. Nukuvuga ngo kuba umuntu akora ibwami asereva umwami, kwabona kujya kwa protocole ba president, yari umuntu akomeye cyane muri ico gihe. Ariko aravuga ngo nubwo mfise ibikomeye kandi ne ubashwe, ariko uruzitiro rudahari Yerusalemu nta mutekano mfise, ntegerezwa kugenda nkajya kubaka uruzitiro. Yesu ashimwe cyane. Imana iramuhagurutsa, hanyuma ngo icambere yakoze yagize gute, ngo arasenga. Amaze kumva izo nkuru, ngo nicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha, nsengera imbere y'Imana nye n'ijuru. Igihe ugeze mu gihe cy'amakuba n'ibibazo, ubona ibintu bitagenda neza, imbere y'uko ufata decision cyo ugiye gukora, banza ufukame usenge, uririra Imana, ubaza Imana mbega bimeze gute. Amasengesho akiza si ngombwa ngaba y'imisi 10-20, n'isengesho ry'umunsi umwe ryakubukije amahoro rirahagije gusa kugira ngo Imana ihagurutse abakozi bayo bakora igikorwa cyabo. Haleluya. Muri abo nawe urimwo, ni wewe ugomba kugira uwo mutwaro, ni wewe ugomba kubona ibitagenda neza. Abantu benshi babona ibitagenda neza bakanuma, bagaceceka kugira ngo bakaba banirumveko, ntihagire umuntu anyanka. Iyo udahagaze mu kuri uba uri ndyarya. Yesu avuga ngo nutashobora kunshingira intahe, nanje nzokuyakana imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Ntimwibaze ngo gushingira intahe ni kwa kundi kuvuga ngo jewe ndemera Yesu, je ndi umukristo. Ntabwo ari ivyo. Gushingira intahe Kristo ni muri cya gihe bikomeye, abandi bose bakaja ku nzira y'ibikinyoma, ugahaguruka ukavuga ngo jewe ukuri nuko mpagararira ukuri. Munyanka munkunde, I don't care. What I care about is the truth that I have studied with, I stood with. Ukuri nahagaze nako, uko niko kuri nemera, kandi uko niko nemera gupfira. Bantu b'Imana, you have to get that courage. Ben uko kuri nukuri kudafise inyungu. Igihe uhagaze mu kintu kanaka ufise inyungu urondera, wa muntu we ivyo uri kuratubwira uri kuratubesha. Hagarara mukuri ataco urondera, udashaka kwiyubahisha, udashaka ko bakwemera, udashaka ko bagukunda, udashaka ko bagira icyo baguhaye, udashaka ko bakuvuga neza. Emera bakuvuge nabi, uhagararira ukuri. Emera utukwe, uhagararira ukuri. It's for just a season. It's for a season. Ivyo byose birabaho for just a season. Ikibazo abantu bahura naco, ntibagira ukwizera ko kwemera kubabazwa, ntibagira ukwizera ko kwemera gutukwa, ntibagira ukwizera ko kwemera kurabwa nabi no kuhusha cyangwa kurekura ibyo bari bita kari imigisha ariko bihwahutse. Yesu ashimwe cyane. Imana irashaka ko tuva muri ubwo buntu bwa fake, twinjire mu bintu by'ukuri, tuve mu buntu bw'amarangamutima cyane, twinjire muri the truth, ukuri kuri substantial, kuri afite substance. Amen. Uhagaze muri uko kuri, Imana irakuraba neza ikavuga ngo nguri umwana wanje kandi ndamuraba kampimbara. Abandi bose bavuga ngo uriya ni kivume, uriya ntashoboka yaragize gute, ariko iyo atanyungu ufise mu kintu ukaba uri kuragwanira inyungu z'Imana, nagenda kubwiza ukuri. Yesu yavuze ngo muzamuhiriwe nibabahama bakabatuka, bakabashinyaguriza, bakababwira amajambo yose, bakabita ibyo bita byose kubwanje babampora,
muze mugire gute munezerwe mushime Imana muvuge ngo birakabona bibaye ngo kuko ngo ubwami bw'Imana nubwo bameze nkuko. Yesu ashimwe cyane. Uko niko bimeze. Nehemiya ngo aricara ararira arasenga aba ngo Mana horiki Imana mutozi mugambi ngo ivyo urimwo resign resign your position, resign, stop what you're doing right now. Wewe uri muri pare umerewe neza but stop. Hagarika ivyo uri kurakora, hagarika izo business zawe, hagarika ko kazi, hagarika ivyo uri kuritwararika. Ngiki kibazo cyavyutse. Now go genda ugikemure. Yesu ashimye cyane. Hagarika saba bayita gute ku kazi usabe mise en disponibilité niko yavuze ugasaba leave of absence ivyo nyene byose ugasaba off ugacugenda ukabikora warangiza kubikora ukavuga ati ewana I report back, I'm good now. Hallelujah. Hari ico wahejeje. Dukwiriye gusiga byose ku bwa Kristo. Uko niko gusiga byose. Bene ivyo yo bibaye n'Imana ikurabira ko wakuze. N'Imana ikubonera yuko uri wa vrai. Uri umuforowa wiwe wa vrai. Amen. Kuko ihagarariye ukuri ubahagarariye Kristo kandi ukuri samajambo ukuri nibikorwa. Ukuri n'ukuri nyene nibikorwa. Nehemiya ngo aragenda ahabwa byose byari bisabwa n'ibikenewe n'ibikwiriye bimwemerera gukora ico gikorwa. Ariko ageze imbere ahura na challenge. Ntabwo ivyo Imana ikurungitsemwo byose gukora bigenda smooth, bigenda tambarare ngo ni tambarare bigenda neza gutya wapi. Iyo Imana iguhaye assignment nuko inagira kubwire ubugiye kugogwa, ubugiye kubabara, ubugiye rimwe na rimwe kwibaza impamvu wabigiyemo. Niko bimeze. Abakurikiye Yesu bose barababaye, barakubiswe, barafunzwe, barapfuye, barabambwe. Nibake mubagishwe ba Yesu wabayeho neza agapfurupfuru kwiriye urupfuru ruri naturel numwe gusa. Nawe nyene nuko bamwishe biranga bamukubise mu gizinga ca Patmos aho hari muri mwe nka 50 degre akajayo akamukubita aho nyene hanyuma akaba ibarafu, yarabaye ibarafu ntiyapfa. Bamushize mu ngunguru y'amavuta yakumuriro ntiyapfa. Baravuga ati uyu ni kiburirane mu mute azopfa igihe cyose azoshakira. Yesu ashimwe cyane. They will try amarembo y'ikuzimu ntazokugera umugere, ntazogera umutwe, azokukurikirana kugira ngo agukubite hasi. Ariko nagenda kubwira uhagaze muri kwa kuri bagushira mu ngunguru y'amavuta ugasha nta kundi tuzoshima Imana tuvuge ngo Mana warakoze kuba namba wahisemwe ko urupfa ariko rutwara umukozi wawe. Ariko ushobora no gushigwaho Imana ikagukurayo ntupfe. Amen. Kandi ivyo kenshi birakunda kuba imiriro tuzoyijamwo ariko tuyivemo. None Shadraka na Meshaki ntibabikubiswemo, bakubiswe mu muriro ariko bahagarariye ukuri. Yamara ukuri bahagarariye kurabavana mu muriro ari bazima. Bibaho ko twemera kuja mu muriro. Umuriro ntuze mwitege ngo ni uyu muriro ducana n'ikibiriti tukatsa. Wapi? Nta muriro usumba umuriro w'amajambo bene data. Umuriro w'amajambo turira umutima. Umuriro turira amajambo turira umutima. Ugashonga ukavuga ngo mbega njahe ariko karimira. Kagumana nabyo. Mvuge nde mbwire nde nindanyumva. Ntawe. Cyo ni gikombe cyawe uri kuranywera. Abantu mwakumira ku bikombe by'iwanyu rero sinzi ko muraba Kristo. Yesu yavuze ngo igikombe canje hari bipfuje kuba barongozi. Abahungu babiri ngo babonye Yesu kuntu ngo ari gitangaza reka senda abadayimoni reka arabigitangaza abantu bose bavuga wa mwami bageze Yerusalemu ngo basanze bitambara bose bagendera ku bitambara babashiriyeho ibisandasanda baba pepe ngo mwami ibi bintu birakwiriye kabisa ngo mu bwami bwawe umugore mwe yarabiraba ngo mu bwami bwawe urabona bajye abahungu bagendana nawe bajye abahungu babiri bose nabanje bajya nabanje
Yohana na Yakobo nabanje kandi azi ko bakunda. Rero muri bwa bwami bwawe kuko ibintu bintu ari byiza, umwe azokwicara iburyo bwawe undi azokwicara ibubamfu bwawe, ndabigusavye ndakwinginze. Yesu ati urazi mbega urazi icyo usabye, ivyo bisabye urabizi. Kwicara iburyo bwanje egare no kwicara ibumoso bwanje egare, kumenya igikombe bagiye kunywera ko ngene kimeze. Mbega bazokwemera kunyira kuri kino gikombe kugira ngo bashore kwicara iburyo bwanje? Aya nagenda kubwire ngo baravyemera. Bamaze kuvyemera, umwe niwo batetse mu nguru y'amavuta, bongera bamukubita muri Patmos mu dose 50 degrees Celsius zirenga. Uyundi nawe igihe Paulo igihe Herode yavuga ati na jewe rero ngomba ko abantu bose ndabashimisha, ngomba ko ndabashimisha yuko ndi umwami bose banyubahe kuko wa undi Yesu ivyiwe byarangiye. N'aba bantu bakurikira Yesu tugomba tubarangirize rimwe icarimo. Mu ndonderere kamwe mu bantu nyene mubona ko kafise amanyama menshi, baca bahamagara James, niwe batoye. Bamubonye uwo banje umutwe bamukata umutwe, aho Yohani bamukatiye umutwe niko na James byagenze. Ico ni gikombe bari bakinywereyeko. Igikombe tunywerako kuri Kristo ntabwo ari igikombe coroshe, mube mubimenye neza. So ibi twagiyemwo kuba atari ivyo gufyina nibivuga ko ari amajambo, ariko nibikorwa. Mbega ivyo turimwo murabizi ni miriro. Uyu muriro turimwo murawemera kubamwo, hanyuma muyitwaremo neza ntimushe. Nimushe aho hantu. Rero aho hantu abantu benshi mukunda kubatizwa muri mpwemu yera. Ababatizwa muri mpwemu yera bose n'abana mu mwuka. Abana abakuze mu mwuka babatizwa mu muriro, kuko yavuze ngo uwo agiye kuza azobabatiza muri mpwemu no mu muriro. Kubatizwa mu muriro nimwitege ngo nibindi miringo izomanuka, nibigeragezo muzogwamwo, hanyuma Imana ikabavanamwe muri bazima. None mubatizwa mu muriro mwibaza kari iki? Mwiteze yindi bintu ngo imiringo izoza ku mitwe? Wapi, zero, ntabwo izoza. Ikizoza nikigerageze gukubite ushe, ariko wumireyo uhaguruke uri muzima, wikunka mu rugendo uvuga ati Imana ishimwe ndi muzima, Imana ishimwe ndakize, Imana ishimwe irashingiwe intahe, Imana ishimwe icyo yashatse kirakozwe. Wabatizanyirijwe na Yesu. Ngo mugomba kubatizwa nanje mwihanganira imibabaro. Udashobora kwikorera umusaraba wiwenga nkurikira, uwo musaraba we nuwo. Iyo misaraba murayifise ngaho. Niba mutarayimenya muyimenye neza, izo ziraza buke buke mubona agaparte kame ko musaraba mugatambukishe mugende murengana. Haheze umwaka mwongere muranko wundi musaraba. Iyi misaraba igendera kura kugenda urakura muri Kristo. Uko ukura muri Kristo niko umusaraba wawe ukura. Niwibaze ngo uzogira imyaka 10 mugakiza utera imbere ngo umurongozi ngo hanyuma ugume utwara kagasaraba watanguranye mu ndwi ya mbere y'agakiza. Nagamubwira abantu bose bo mu ndwi ya mbere y'agakiza mu kwezi kwa memezi 3 ibigeragezo byanyu byose n'ubusa. Nimwabwira Imana ati Mana nkorera iki, aho kanyi kibikora. Nimwabwira Imana ngo Mana ngo ndashaka ibinimi ako kanyi uyigikizwa uzoprofit Imana, kuko ijyo uzoyisaba byose izobiguha. Iyo ugikizwa izobiguha byose muze muyiprofit. Ariko mumaze gukura mu vy'agakiza muri ko muragenda mutera imbere, uzorira wongera urire upfukame wisonzeshe urindira Imana iza kugutabara. Wapi, sihiri oya sihiri. Paulo yarabigerageje. Mana ndakwinginze urabona jewe ndi umukozi wawe, ndakoreshwa ibikorwa bikomeye cyane nawe. Rero ndakwinginze kino kibazo mfise bakitangwa n'igishako. Iki kibazo nukuri ndagusavye ukinkure kukinkure. Arasenga yisonzesheje no gupfa ngo aregera ko aho yopfuye. Imana iramutwa avuga ati nzotuma mfira imbere yawe nisonzeshe, ako nzohaguruka ahantu wankuye muri iki kibazo. Paulo ngarisonzeshe arasenga n'ubwenge bwiwe bwose bw'ubu. Niwe muntu w'umunyabwenge dufise muri Bibiliya inyuma ya Yesu, nta wundi. Paulo amaze kugira byose, Imana yavuze okay reka ndakudodeshe basi ngumutwara mu ijuru rya gatatu. Imugejeje mu ijuru rya gatatu, Imana iramubwira ati umvere Paulo, ubu hajya wari uri ivyo nakubwira ntiwashobora kuvyumva, mugabo hano tugeze aharo ndashaka kubwira ubuntu bwanje buraguhagije, tekana. Ivyo nyene sinabigukura kugumana navyo
hariya ntiwashobora kubyumva mugabo nakudugije kugira ngo tuje kuri at least ugere kuri nivo yaho ushobora kumva iyo ndiko ndakubwira. Tekana niko bimeze. Bantu b'Imana hari bibarindiriye mutekane. Ababivamwe bagende. Yesu yavuze ngo mbega nawe murashaka kwigira. Petero ngaravuga ngo tukuvaho tukajega mwana. Karufise amajambo. Murashaka kwigira. Yesu arabaha amahirwe. If you want to go, go. Ngo benshi bamuvako baragenda. Ahindukira abandi namwe murashaka kwigira. Twarasobanukiwe. Twaramenye kari we ufise ijambo ry'ubugingo. Ntabwo twogenda. Hari cyatuzanye kuri Kristo. Hari cyanzanye muri CRC. Sinsohoka. Singenda. Oya. Niwasohoka niwatahuye icyakuzanye. Niwagenda hari aho utari bwagarane na Kristo. Oya, inzira si yo gusohoka, inzira si yo kwigira, ariko aratanga amahirwe yo kugenda. Abashaka mugende. Ngo bari 100 ngo benshi ngo bajya gukujya abantu jya mugenda ko baragenda. Asigana na 12 nababa ndi 72 ku rundi ruhande. Namwe murashaka kwigira. Twarabimenye. Haleluya. Haleluya. Ntukagende shikayo neza. Ubone neza icyatumya kuzana. Niwakibona uzovuga ati cyakindi yacatumye azasi ndagifata neza. Ngomba kubanza ndagifate. Maze ugifata twumana tane tubana karamata. Amen. Rero nimigire. Ahubwo mugira iki? Mwubaka uruzitiro rw'amabuye. Uruzitiro rw'amabuye nibwo mukwiye kubaka. Yesu yabwiye Imana ngo ndabasengera ngo bakure mu isi y'ibibazo. Ariko bagumizeyo. Umaze kubagumizayo barinde wa mubi gusa. Nta bindi. Kandi yabavuze ngo iyo musenge mubwe gute. Utinde tituje mu moshama. That's it. Nimwashaka muzobikora gutyo. Mutabishatse naho muzorira nta kundi. Umwana akiri umwana ataratahura neza atarakura neza ararira gusa. Kurira tubazo twose kurira haje bino ararize mugayo maze kumaze baramwimureka ati okay rira cankureke. Acha tangura kureka kuzararira aririza. Ngaho Kristo umwe mukure mureke kuja mu mamwiriza. Yesu ashimwe cyane. Ubaka uruzitiro rw'amabuye nibwo ruzo gukingira. Turabandanya. Buno ngo Sanibarati umwe umuhoroni batobiya n'abandi bose ngo bumvise yuko agiye kubaka uruzitiro. Ngo habonetse ngo habonetse ngo umuntu ngababaye ibibazo by'Abisirayeli ngo barababara cyane. Iyo uri kubaka uruzitiro hari abantu bababara cyane. Nababona kubabaye igikorwa cy'Imana. Yesu ashimye cyane. Imwemi barimwo ni imwemu ishaka kubona abantu baguma mu bibazo. Ni imwemu idashaka ibyiza ku bantu. Ni imwemu ifise ishari. Aba Basanibarati n'Abatobiya bari Abarabu bari mu kibanza cy'abantu bo muri Palestine. Aba bantu ntibigera bumva umunyisirayeli yateye imbere yabaye neza. N'uyu munsi inzigo y'ico gihe iracahari n'uyu munsi kandi irikira duteza ibibazo hirya no hino hano. Yesu ashimye cyane. Abo nyene ntibigeze bishimira ngo banezererwe yuko bagiye kubaka uruzitiro. Kuko uruzitiro ruzobakingira ibi n'ibibazo bitandukanye. Haleluya. Mu gihe cyo kubaka uruzitiro urabe neza ntukumvirize amajwi y'abadakunda iterambere ryawe. Mu gihe cyo kubaka uruzitiro urabe neza ijwi rikubuza gukora ivyo uri kurakora iryo ari ryo. Yesu ashimwe cyane. Uruzitiro rero
dushaka kubaka uruzitiro haba ku ishengero, kubaka uruzitiro ku muryango wawe, kubaka uruzitiro on your personal level ku muntu nka wewe. Uyewe ni ugomba kumenya uruzitiro ugomba kubaka ugwa arigo. Rugomba kuba ari uruzitiro rudahagaze mu nzigo cyangwa mu cyayi cyo cyose. Ni uruzitiro rukurinda kugwa mu bibazo, gusubira mu byo wabayemo kera. Kuko aba bantu bari baragize gute, baratewe, bamaze gutegwa, baribwa, bajanwa ari nyagano, hasigara ubusa mu gihugu, hasigara ibintu bidafite agaciro. Uyu munsi rero wa Nehemiya niwe ugenda kubaka uruzitiro rutazobandanya kumenywa n'uwari wese. Nico gituma rugomba kuba uruzitiro rw'amabuye, ntabwo ari uruzitiro rw'ibiti. Hari inzitiro zitandukanye, hari inzitiro z'inkorogoto. Inkorogoto murazizi? Imbingo murazizi? Imbingo ntazo muzi? Yes, izo nzitiro z'imbingo amatete, uruzitiro rw'amatete nta nirukomeye. Yes, ashimwe cyane. Bivana n'uruzitiro wubatse ugwa arigo. Urashaka kubaka uruzitiro rw'amatete cyangwa urashaka kubaka uruzitiro rw'amabuye? Urashaka kubaka uruhe ruzitiro? Hari uruzitiro rw'amatete, hari n'inzitiro z'ibirago maze kubona. Harazana ibirago bakazitira. Inzitiro ziratandukanye. I don't know which kind of get fence you want to build, the wall you want to build. Ko ruzoro uruzitiro rw'ibiti, rw'ibisekenkanya. Ibisekenkanya murabizi? Yes, ashimwe cyane. Ibisekenkanya ntibyo muzi? Murabona, muramaze kunywa, muramaze kurya, kunywa, hari abantu banyoye impeke hano. Umukenge murabuzi? Umukenge rero uva ku gisekenkanya. Yes, ashimwe cyane. Bivana n'uruzitiro ugomba kubaka ugwa arigo. Tugomba kubaka uruzitiro rw'iki? Rw'amabuye. Atari ikintu cyo cyose gipfa kugira gute kurunyiganza cyangwa kurusambura. Iyo ugiye kubaka uruzitiro rw'amabuye rero ngo batangura gucokora, ngo rumaze gutangura kubakwa, ngo bavuze ngo kajya kantu bubatse ngo ni intengasi. Intengasi murazizi? Ibihori ngo bigize ngo gagurukiyeho gutya ngo goca ruhenuka. Abo baca intege mu byo muri ko murubaka, ntimubahe. Haleluya! Nimugaha amatwi abanegura ibyo muri ko murubaka. Mwebwe mugire gute? Mushire ko mwubake uruzitiro. Ngo barubaka amajwi barayirinda bamaze kubaka. Hari byinshi byabaye ariko sibyo ngiye kuja kuyaka kanya. Ngaragenda imbere yuko ajya kubaka rero hari ibintu byinshi hano badusomeye. Kimwe mu bindi bintu bavuze ku murongo wa 16 ngo ariko abakuru ntibari bazi iyo nagiye canke ico nakoze, kandi ntacyo nari bwababarire abayuda, arabaherezi, abanyacubahiro, abakuru canke abandi bose bazokorana nanje ico gikogwa. Murumvaga yemwe, uyu muntu arungitswe n'Imana agiye gukora igikogwa gikomeye cyane. Hanyuma hageze ngo ntiyabwira abakuru, ntiyabwira abaherezi, ntiyabwira abantu n'abamwe, ahubwo aragira tuwa, arazunguruka. Mwumvise imiryango yaciyemo yo mu mwonga uhereranya hanaha na hariya, kandi aritegereza uruzitiro ngene rumeze. Ngo acaraza avuga ati mwebwe murazi ko imwe tuje kubakana ca gikogwa ciki c'uruzitiro. Ubu rero ivyo naraye nkoze sinigwa ndabibabwira, ariko ntavyo ndababwira nyene, ahubwo nagize spying, namenye ikibazo c'uruzitiro rwacu ngene kimeze. Yes, ashimwe cyane. Rimwe na rimwe barongozi, ahantu biye kugira barongozi rero, haraho bishika bigasaba ko ugira ivyo umira, ugira ivyo utavuga. Narababwiye ubushize, hari abantu bagira influence bambere mu buzima bwawe. Ntambura umugabo ariko peut-être ntambura umugore naho peut-être, ariko kenshi abagore bagira influence ku bagabo mu bijanye n'amadecision afatwa. Aha
uyu mugabo aravuga ati aba bakuru sinza kubavugisha ndafata decision sero yuko Imana yavuganye nanje. Yesu ashimwe cyane. Imana yamuhagurukije uko Imana yavuganye nanje ndaza gufata ingingo. Aragenda abashikiriza rero gahunda yose ingene meze ngo maze bose bashira kubarubaka. Je namaniba niyumvire why iyi verse yashizwe mu ngaha. Ese ibeza ntashobora kutugiye kutwigisha. Nehemia numwe igitabo cya Nehemia ni kimwe mu bitabo by'uburongozi mwisi yose. Hari uburongozi bavuga ngo uburongozi nkuko Nehemia yabikoze. Yesu ashimwe cyane. Nkuko Nehemia yabikoze. Iyo wize kino gitabo cya Nehemia ubona ku madetail ukuntu uburongozi bupanze n'ingene bukora. Ukuntu administration imeze n'ukuntu igenda. Nehemia yigishije ibintu bikomeye cyane muri periode kugira ngo ahuze site yubatswe n'ingoro yubatswe hamwe n'uruzitiro yashizeho kugira ngo nono abari mu gihugu bose babe amahoro. Yesu ashimwe cyane. Hari ivyo mugomba kumira bantu mutamira mutagira ibanga mufise ibibazo. Muri mu burongozi mufise ibibazo. Umurongozi n'ubwenge bw'Imana. Ugomba gusaba ubwenge bw'Imana kugira ngo umenye igikwiriye kuvugwa byari ubwira nde hehe. Iyo bitameze gutyo umena amabanga atarakwiriye kumeneka akica byinshi. Amen. Aha rero nta discrimination bayemwo niko bimeze. Uwubwira ntuzabigarukiriza. Ikirenze umunwa ngo kiba kirenze impinga. Kandi amajambo ntasubira gusubira iyo yavuye. Nico kintu kigiye kitagaruka iyo cavuye. Mwirinde mu byo muvuga kuko nivyagenda bishobora kutagaruka. Twoshobora kubigira gute tukabikuvura tukatanga impamvu zitandukanye ariko vyagiye biba vyagiye. Twirinde nk'abarongozi ariko ko bigenda. Abakristo nibababwira muze mu bivuge. Bakristo nibababwira muze mu bivuge. Umurongozi niwe akakubwira ikintu uzokivuge. Yesu ashimwe cyane. Kuko ntabaratahura ikibanza arimo cy'umurongozi. Amen. Rifo ko mubigisha kumenya ico barico. Mutwigisha kumenya ico turico. Ninabikubwira uzobivuge. Yesu ashimwe cyane. Pe ninabikubwira uzobivuge nzuba nananiwe nk'umurongozi. Amen. Niko bimeze. Irifo ko turengana ivya mbere vya Kristo. Tukaduga cyane tukadwebera tukagera hari imbere. None utarashobora kunesha ururimi rwawe bw'ivyo uvuga bidakwiriye. Uzoshobora kubika amabanga y'ivyashoboye yibigiye gusambura urugo. Akenshi urugo rurasambwa kubera ko tutabitse amabanga. Tutari capable yo gushobora kubika ibanga. Tutari capable yo gushobora kudesida. Tutabanjije kubanza avuga mbega uvuga ko ikiwewe na uvuga ko ikiwewe nawe uvuga ko ikiwe bize bikwiragira ahantu hose. Bibaho ni byiza yuko abo mukorana cyangwa itwi muri mu burongozi ivyo mwashize imbere yanyu mugomba kwivuga nako neza amagaro nk'ikisubizo kimwe mugendera ku mwese. Yesu ashimwe cyane. Ariko niyo bimeze gutyo hategeza kubaho umurongozi avugana n'Imana abona ivyo mutabona yumva ivyo mutumva. Niyo mpamvu Imana yabwira Mose ati jewe nzovugana nawe ntunzanire Aroni. Mose avuga ngo bwira Aroni na je nzovugana nawe. Hama nimushaka kubivuga nimushaka ko hari gwiunda bikuvugira uzoze rero ndamugira kanwa ariko ni uzo umutwe ni uzo kwiyumvira mugonzo wanavuganye na aho niho dukwiriye kugera rero aho tuvugana n'Imana hanyuma Imana reka tubwira kuja kuvugana n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma abandi nabo ivyo tuvuganye n'abandi ivyo dufunditse bikaba ivyo. Ntuze guhengera tugiye ngo mugongo navyumviriye gucya muntu w'Imana ngo je ngo nagarutse ngo sanga kunuko oya mwabifunditse ibyo bigeragezo bizoza buri munsi ndabibona buri munsi bibaho. Bakozi b'Imana
turengane ivyo vya mbere tugere kure cyane dutahure ingene bikora. Amen. Influence ziba ni kwera ko muba mwabivuze. Niyo mutabivuze gira discipline umenye ngo twagikoze tugikorera mu nama, c'est tout. Inama nizo gihindura. Aha abagabo babiri basezeranye niho bagira iki? Niho bagira iki? Nabasubira guhurira murakoze. Now duhera heza umurongo wa 18 maze ndababarira nti mbega ntimubona ayo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo ntitwame turi agatwengo. Ndabiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cambayeko. Ndabiganira n'amajambo umwami yambwiye. Nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bakora uko bashoboye kose bashirako bakora ico gikogwa ciza. Yesu ashimwe cyane. Bakora uko bashoboye kose. Bantu b'Imana, igikogwa ciza ni wakimenyeshwa uzokora uko ushoboye kose ariko ucubake ugikore. Uruzitiro ni ikintu gikomeye cyane. Ugomba kumenya ibintu byasambutse, aho byasambukiye bituma ibibazo byinjira. Aho ibibazo byinjirira niho tugiye gufunga, niho tugiye kubaka, niho tugishira uruzitiro. Wa munyeshengero we aho byananiriye niho ugomba gushira ugo ruzitiro rwawe. Nimba ari ku munwa zibira, ubaka uruzitiro ku munwa. Nimba ari amaso yawe zibira, shira ku ruzitiro. Nibiki bituma usambuka zibira. Nimba ari amatwi yawe zibira. Wumve mu buryo bw'imhemu. Ntabwo ivyo twumva byose mu mubiri tubitenterpreta mu mubiri. Hari biba interprete par mhemu yera. Zibira. Uruzitiro rero tugomba kugubaka. Ishengero ryubaka uruzitiro, wewe munyeshengero ubaka uruzitiro, jewe nubaka uruzitiro, uwo ari we wese yubaka uruzitiro. Uruzitiro rwawe uraruzi ugomba kubaka. Ruri mu bwoko bwinshi cyane bw'ivyo ukeneye kuko urazi byasambutse. Mu rugo rwawe zibira. Shaka uruzitiro mu rugo rwawe. Aho ibibazo byinjirira hazibire kuko urahabona. Zibira. Yesu ashimwe cyane. Niyo twazibira, niyo twashaho uruzitiro, hari ibibazo bizohagarikwa kwinjira. Impamvu byinjira nuko twakuye uruzitiro. Zibira. Amen. Niba kubwira ngo kwere kwishiza kugo ruzitiro none babwire ngo nukubera ko hari ibintu by'agaciro indani hakeneye ko byibwa. Hari ibintu by'agaciro indani. Hari ibintu by'agaciro ntashobora kurekera hanze. Hari ibintu by'agaciro ntashobora gufata reja. Uwo ari we wese satani abansi bararigura ngo bavyonone bavyice. Rero zibira. Yesu ashimwe cyane. Reka rero tuzibire. Ku rwego rwawe uzibire. Umuntu wese azibire. Aho uguye kuzibira hazi. Ntabwo tuzibira. Ntabwo mvuze ngo ntimuze mwe mwakira abakristo ngo ntibaje kubagenda ngwaziye muzamukoze ibyaha kuko Yesu yavuze neza ngo ntagire ideni mugirira umuntu wari wese kiretse ideni ry'urukundo. Urukundo ni deni ufitiye cyangwa nandi ndagufitiye. Ninaza kukuramutsa ntuzozibire rero. Amen. Mugabo ni nabandi je ndikibazo uzozibire. Amen. Niko bimeze. Nimba ndikibazo zibira pe. Kuko iby'agaciro byawe ntabwo bigomba gusamburwa n'umuntu uwo ari we wese. Ntabwo ugomba kuberekera umuntu uwo ari we wese. Iby'agaciro niwe ubizi. Abandi bashobora kudabiha agaciro ariko urazi iby'agaciro. Zibira rero. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Twubaka uruzitiro rw'amabuye. Murakoze. Reka duhaguruke dushima Imana.
sinze ko abaririmbyi boza bakadufasha akaririmbo kamwe gusa kugira ngo dushobore gusenga. Anaweza Yesu, anaweza Yesu, anaweza Yesu, hajashinda. Anaweza Yesu, Anaweza Yesu, anaweza, anaweza Yesu, anaweza Yesu, hajashindwa, 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 oh, hajashindwa, 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 Mwokozi wetu, hajashindwa, 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 anaweza Yesu, anaweza Yesu, maishani mwetu, anaweza Yesu, anaweza Yesu, kamwe hajashindwa, hajashindwa, aokoa Yesu, aokoa Yesu, aokoa Yesu, aokoa Yesu, aokoa, aokoa Yesu, hajashindwa, 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 Twaje gushengerera umwami ahambaye kandi akomeye. Ushobora kuba uri ngaha, uyu Yesu niwe uruzitiro rukwiriye kukuzitirira muri byose. Nimba utarakira Kristo, aya n'amahirwe ku buzima bwawe kugira ngo umwakire. Ho bari mumwe muri twebwe yo bashaka kwakira umwami Yesu kugira ngo amubere uruzitiro. Uwumva ashaka kwakira Yesu Kristo ari muri twebwe, aduze ukuboko kwiwe, hanyuma dusenge, tumufashe gusenga. Nibaza ko turi online. Nimba turi online rero dushobora gusengera abashobora kuba bariho bumva ko bakeneye kwakira Yesu. Reka dusenge muri no sengesho ryoroshe cyane. Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, ndazi ko uri umukiza kandi ukaba umurinzi w'ubuzima n'ubugingo bw'abantu abakwizeye bose baronka agakiza. Uyu mwanya ndaje imbere yawe ndi umunyabyaha, ndasabye imbabazi ku byaha byose nakoze, ibyo nacumuye nzi canke ntabizi. Ndagusabye umbabarire muri kano kanya, ndakwinginze unkize, untandukanye n'ikibi cyose, untandukanye na Satani, uyobore ubugingo bwanje kugira ngo umbere umwami n'umukiza, maze niwaza gutora ishengero ryawe nanje nzobe muri ryo. Ndagushimiye kunyemeye nk'umwe mu bana bawe, nanje niyemeje kutazoguhemukira mu minsi yo kubaho kwanje yose. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge Imana kubw'imitima yacu twese.
no kubyo tugiye gukora muri gahunda yo kugira ngo twirinde yuko satani aza kwiba ubutunzi Imana yashyize muri twebwe, bwaba ubwo kuri we ku giti cyawe nk'umuntu, bwaba ubw'umuryango wawe, bwaba ubw'abana bawe, bwaba ubw'ishengero, bwaba ubw'ibyo ujejwe aho ariho hose. Ibyo by'agaciro ujejwe ntukemere ko ubishyira ahabona ngo bigaragaze umwansi aze abyibe. Reka twubake uruzitiro rubasha gutuma ibyo twubatse n'ibyo twokubaka byose biba birinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Data, turagushimiye, duhagaze imbere yawe mwami nk'abana bawe, ishengero turi hano, turagukengurukiye kuko wewe uri umwami kandi uzi uruzitiro rukwiriye umuntu wese, uruzitiro rukwiriye umuryango wose waje hano, uruzitiro mwami rukenewe ku ishengero ryawe, uruzitiro rwose rubereye. Turazi ko wewe ari wowe uruzi. Ruhishurira abana bawe, ruhishurira abakozi bawe, ruhishurire twebwe twese, umwe wese amenye icyo akwiriye kubaka no kuzibira, kugira ngo satani yoye kuronka aho amenera kandi ngo yongere kwiba, yongere konona, ngo yongere gutikiza. Ntitwemera yuko umwansi yongera kuganza, yongera kugira icyo ananiza na kimwe mu ngo zacu, mu mitima yacu, mu vyumviro vyacu mwami, mu ishengero ryacu, aho tugendera hose, mu kazi kacu, mu byo muri business zacu mwami, aho hose dufise ibikorwa, aho hose imitima yacu iri, aho hose mwami hitiranwa natwe, turashaka kuzibira, turashaka kuzibira, turazibira mu izina rya Yesu. Ndakwinga ngo uhishurire abana bawe, uduhe kuzibira ibya nyabyo, kugira ngo dushobore guhagarara twese turinzwe, twese duhagaze muri Kristo, dufise ibidukiza byose nk'uko wewe wabiteguye, nk'uko wabigambiriye. Turagushimiye kugira neza umuntu wese yumvise amajambo, kandi yuko mpemu yera urushiza kugenda wenterpreta, wigisha, kuko mwami Mana ni wewe uzi umutima w'umuntu wese aho ugwaye n'igikenewe mwami muri aka kanya. Reka rero ugenderere umuntu wese, umushoboze yumvise aya majambo, kugira ngo aya majambo amubere inkinzo, amubere icyuma gikingira igikiriza, amubere mwami ukugororoka kwawe, amubere ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose kitava kuri wewe turacanse, byaba mu vyiyumviro, haba mu mitima, ahari hose mwami, haba no ku rurimi. Udushoboze mwami Imana gukora igikwiriye mu kurinda ko ibyo washize muri twebwe byononekara. Nuhabwe icubahiro kandi nushimwe. Ishengero ryose turagushimiye, tugukomera amashi kubw'umugambi wawe dufiseko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Imana ihezagire umukozi wayo yakoresheje. Nakomeje kumva no sharinga.